Nkuko nabibabwiye dutangira i Bujumbura mu Burundi kuri wa gatandatu hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Iyi nama idasanzwe yatumijwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe uyoboye uwo muryango muri iki gihe. Kwisonga mu byo yigaga harimo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumye ko iyo nama yashimiye abakuru b'ibihugu ko bamwitavye, yamenyesheje ko yabatumiye kubera rajwe ishinga n'umutekano muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ari ngombwa ko barabira hamwe uko umutekano wifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje bagenzi we ko kibaraje ishinga ari uko akarere ka Afrika y'ubuseruko korangwamwe amahoro kandi ko yizeye adakekeranya ko bose ariko babibona. Mu itangazo risoza inama ijwi rya Amerika rifitiye ikopi hagaragaramo ko hapfunditswe ko kugira amahoro atsimbatare mu buseruko bwa Kongo ari uko intambara zihagarara hagati y'igisirikare ca Kongo n'umuhari M23, ingabo z'amahanga nazo zigashira ibigwanisho hasi. Hapfunditswe kandi ko ibihugu vya Sudani y'ubumanuko, Uganda n'u Burundi vyemeye kurungika ingabo muri Kongo ko zica zirungikwayo vuba na bwango nk'uko tubisanga muri iryo tangazo, kandi igihugu ca Kongo kigafasha kugira izo ngabo zishike muri ico gihugu neza kandi zikora akazi kazo neza. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu nk'uko tubandanya kubisoma muri iryo tangazo nuko isaba ko ivyapfunditswe byose n'abakuru b'ibihugu bigomba gushirwa mu bikorwa atana kimwe kivuyemwo, kandi ko amasezerano yose yapfunditswe urwego mpuzamakungu n'ubwo akarere bigashirwa mu ngiro, amategeko yose atangwa n'abakuru b'ibihugu akumvigwa. Iyo nama itabiriwe n'abakuru b'ibihugu vya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania, Uburundi n'u Rwanda. Sudani y'ubumanuko ikaba yaserukiwe n'umushikiranganje wa Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu akaba afatiriwe n'urugendo rwa Papa muri ico gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari ubwa mbere ahonyoye mu Burundi inyuma y'uko ingorane za politiki zaduka mu Burundi mu mwaka 2015. Niba abarundi benshi bagarutse ku mbuga ngurukana bumenyi, benshi bamenyesha ko banezerewe kubona uwo mukuru w'igihugu yishikira mu Burundi, ikigaragaza ko ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda vyadutse aho mu mwaka 2015 vyarangiye. Bakurikiranira politiki hafi muri kano karere k'ubuseruko bamenyesha ko ibyo vyapfunditswe atamwizero munini babiha, ngo kuko subwa mbere abashamiranye basaba guhagarika intambara ariko ntibije mu ngiro. Mu by'ukuri byabaye byiza mu gihe muri ibihugu byose tubana, ibihugu bibanyi, habaye imigenderanire myiza, ibihugu bigasubira bikagenderanira bigahahirana. Turarindiriye rero iyo bitera bija ni kenshi bafundika ibintu hama ntibije mu ngiro. Ivyanditswe n'ubwa mbere byari byaranditswe nta kinini nyanovuga cyahindutse, rero no kuzoraba ko hari ugushaka koko kw'amahoro aza, nibitakunda hazoba hari ikintu koko cinyegeje inyuma. Abadashaka ko amahoro aboneka muri aka karere kacu bazoba bagifise inguvu nyinshi. Mbona yuko ku mpande zose atagushaka na guke kuhari kugira ngo izi ngorane zihagarare. Ucubona ko rero harimo gucengacengana kuri hagati y'ibihugu bibiri bitaniye amatati. Inama nk'izo z'abakuru b'ibihugu bya kano karere ka Afrika y'ubuseruko ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo zari zimaze kubera i Rwanda, muri Kenya ni Sharm el-Sheikh. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze kuri iyi nkuru. Iyi nama yaje iminsi 5 nyuma y'uko leta ya Kongo ifashe icyemezo cyo kwirukana abofisiye 3 b'ingabo z'u Rwanda bari mu mutwe w'abofisiye bari ku cyicaro cy'ingabo za EAC mu mujyi wa Goma. Kuwa kane ushize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba wari wasabye Kongo kwisobanura ku cyemezo cyayo cyo kwirukana abo bofisiye b'u Rwanda. Mwibaruwa yanditse umunyamabanga mukuru wa EAC yumvikanishije ko uwo muryango utewe impungenge n'icyemezo cya Kongo kitagiweho inama. Ibaye kandi mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Uyu mutwe umaze iminsi wigarurira uduce dutandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abaturage batuye mu ntara Makamba mu majyepfo y'u Burundi bavuga ko bogarijwe n'ikibazo cya ruswa ivugwa mu bacamanza no mu gipolisi.
benshi bemeza ko bibagiraho ingaruka zikomeye iyo bafite imanza mu nkiko kuko bisanga barenganywa bitewe no kubura ubushobozi bwo gutanga ruswa. Babibwiye Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca wari mu ruzinduko muri iyo ntara. Inkuru twateguriwe na Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe naciye nshingisha urubanza muri sentare y'intango ya Makamba y'ibirezo by'abana kugira ngo tubanze turabe iby'uwo mugabo arimo. Ntibigeze baruca, ntibigeze baruha intambwe n'imwe. Hanyuma rero niho naza numva ngo urubanza rwo kwahukana ngo barakwahukanishije muri sentare y'intango. Umuntu arahabwa divorce ataburanye kandi atanze kuburana. Abo bantu baje kugabura amatongo bakagabura binyegeje tugahura harimo akarimbi none biri mukuri. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba bari bitabiriye ikiganiro c'umushikiranganje wa mbere yari yaramutse agendera abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba ngo yumvirize anatorera inyishu bimwe mu bibazo biraje ishinga bene gihugu nkuko amaze imisi abikora muri gahunda ya leta mu ntara zitandukanye. Bimwe mu byo bashikirije umushikiranganje Gervais Ndirakobuca harimo akarenganyo gakorerwa abakenyezi bagasanga bahukanishijwe imbere y'amategeko n'abagabo babo hatabayeho kuburana. Niho naza numva ngo urubanza rwo kwahukana ngo barakwahukanishije muri sentare y'intango ngo ya Makamba. Nta nimero y'urubanza rwa sentare y'Makamba sinireguye sinagizene aha baratwahukanishije by'ikibiriraho umunsi umwe kandi atari hari na jewe atariho ndi. Ubwo rubanza ndarufise ngaha nubwo ikibiriraho banyakubahwa mudufashe izo manza zicibwa ikibiriraho abantu atariho bari mutubarize iyo byaciye n'imiryango ntavyizi nta nama z'imiryango zabaye. Uyu mukenyezi nawe asigura ko yatunganirijwe n'ubutungane kubijanye n'ikibazo bari bafitaniye n'umugabo wiwe akaza gutungurwa nuko inyuma y'indwi zibiri yasanze hari urundi rubanza rwaburanywe atabizi urubanza rwa mbere rugateshwa agaciro. Umushinga ntaye wanje umusirikare ari mu mwaka ugira 4 adataha mu rugo. Muri uwo mwaka uheze naragiye kwitura sentare ya gisirikare. Umushinga ntaye wanje amaze kubona ko sentare ya gisirikare intunganirije nkamutsinda inyuma y'indwi zibiri nawe yari amaze gushika muri sentare y'intango yo ngaho Makamba gusaba ko twahukana. Siho nari bamuburanishije wenyene bamwumvirije wenyene. Nibaza ko taracika urubanza ivy'Makamba byo byo byagoranye gose. Narahaciye muri sentare y'intango nshaka kuraba ko hari dossier nahashize yo gusaba ko urubanza gosubizwa mu ntara y'Icese aho kundabira iyo dossier bambwiye bati mupasoni urubanza rwaraciwe. Sentare y'intango ico ngiye kubaza ahubwo barangyagagura bakanteragiranwa ni gute mpabwa divorce ntaburanye? Nije mpabwa divorce kandi arije nagumanye urugo arije nagumanye abana. Aha kandi abanyagihugu b'Imakamba bamenyesheje umushikiranganje wa mbere ko biturire ngaho mu ntara ya Makamba bw'imonogoje kuko hari n'abakomisiyoneri bategera abantu bavuye gusomega urubanza bakabaka amafaranga ngo batesha agaciro imanza zaciwe. Inga ryose noneho batonda nk'abagiye ku kazi. Wowe rero usohotse mwarimo muraburana na naka baca bakunongoreza bakubwira ngo vuga urubanza rwawe ngo tangira akizi kugira ngo tubakubwirire kugira ngo baruguciye. Hanyuma nawe kubera ugomba kurwo rubanza rwawe rutera imbere ntacu ufise ntacu ugizene ugahura kagatungwa kawe urariye none twebwe yabaye forode nta kuntu urwo rubanza rwacu rwoja habona. Abo bantu baje kugabura amatongo bakagabura binyegeje tugahura harimo akarimba bakaca bahitana naho umuntu yaguze none tuciye dushingagura siko kwakwicana. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca amaze kumva ivyo bibazo byose by'abanyagihugu yatangajwe n'iyo nyifato mbi y'abajejwe umutekano nabo mu butungane bafatanya mu gutoteza abanyagihugu ubutungane bakabuhindura ubutunzi bwabo mu kujya ibiturire. Abenegihugu babazaniye kurudapere ivuye Bururi bayizanye Makamba akuba inyishu bibaye ibibazo barahe kurudapere na parike ngo mutoze. Iyo ni mivumo ari kintu kimbabaje cyane ngaha muri Makamba. Sentare parike bajinama n'igipolisi gufunga abantu tuvuye harserema ubwenegihugu ubwo bwigenge mufise mupfundikanya ivyo muronderamwe inyungu byose bihagarara. Bidushobora gutera intambwe baguhereza igisata cya sentare ukabonamwo kujye kugitungiramwo. Umushikiranganje Ndirakobuca yaboneyeho gusaba imbabazi abo banyagihugu barenganijwe bigezaho anabizeza ko leta igiye gufata mu minwe ibyo bibazo. Abantu bose mwagize ibibazo leta
ndasabye imbabazi kuri abo bose barengewe n'abatunganiriza ndabasabye imbabazi. Muri leta tugiye gushyira ingufu nyinshi ubutungane bwo muri Makamba. Ubu butungane bw'abenegihugu ureke kuba umuzigo ku benegihugu. Gervais Ndirakobuca yasabye indongozi ngahi Makamba kureka umutima w'ubukoko barangwamwo aho yadomye urutoke ku gisata ca polisi gifatanye n'abakora mu butungane bagatoteza abanyagihugu mu kubanyagutwabo. Yibukije igipolisi c'u Burundi ko nta burenganzira gifise co gufunga umuntu ataciriwe urubanza, aho yatanze akarorero k'abapolisi binjira muri dosiye z'amatati y'amatongo bagafunga umuntu ko bakwiye kuvavanura nabyo kuko atari ku kazi kabo. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tugenda no mu Rwanda mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu haravugwa ubwiyongere bw'abana b'abangavu bakora uburaya. Bavuga ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Bashinja ubuyobozi kubizeza ubufasha amaso agahera mu kirere bagahitamo kuguma muri ubwo buzima. Mugenzi wacu Tuyishime Gloria yasuye aba bangavu hadutegurira inkuru irambuye. Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grande Barriere ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburaya. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka. Witegereje neza nanone urahabona imyenda imanitse yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo. Bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu aratuganiriza ubuzima bayemo. Ni kuvuga ngo iyo umugabo abonetse muza mwahangaha mwamara kuza mukabikora. Iyo mwahaje se wenda murangije kubikora yabaguha ngahe? Ko tubona se yaba ari inzira nyabagendwa wenda nta bantu basagarira cyangwa se wenda bakaza kubashungera ni nko nabivuga, ariko se hari abantu baba bahari wenda ngo babacungire wenda nk'abantu bagenzi bawe bigenda bite? Yabasanze bigenda bite? Nuko nyine ni ukuvuga ngo nta soni mama ufite na nkeya. Ni ukuvuga ngo hambona ni naho mwogera kandi ni naho murara. Naho muri dushe. Ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambara ubusa buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko. Bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu buraya. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo. Keretse bambaye 100 ngareba n'ikintu jururiza hamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka. Bose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka nanje kuko ndi kureba uri kumbaho bayambaye n'izina ry'Imana uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka. Ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe niba iki kibazo ari rusange. Mu masaha nimugoroba mu gace kazwi nko mu Byahi ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba, ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacishikanira muri aka gace bashaka abakiriya. Tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto, gusa twamubarira mu kigero